mugabo amareresi ari mwihiganwa ni amareresi maremare long métrage ni 12, amareresi magufi court métrage na amareresi 20 na amadocumentaire na amareresi yerekana ivyabaye canke ivyabayeho canke inkuru mugabo bitabaye ivy'ibikino cane nkuko dusanzwe tubimenyereye mu yandi mafilm. Hanyuma twumvise kandi ko apart ikibazo twese tuzi ko dufise cyo kwiyunguruza, twarabonye yuko birakenegwa cane yuko ku mateleviziyo yacu ya hano mu Burundi berekana ibintu bikogwa n'abarundi. Rero hariho amateleviziyo nkuko nayasemye ngaha anye, iradiyo nkuru y'igihugu BNP TV, radio televiziyo Isanganiro, Mashariki TV, Buntu TV na Rema TV nibo bazodufasha muri ino edition kugira ngo bashobore kwerekana amareresi y'abarundi yashoboye kuja muri competition. Bisigura ngo abamenyesha makuru bari hano bakora muri ayo maradiyo no muri ayo mateleviziyo bazodufasha kugira ngo bazohore batanga horaire imisi yose y'ukuntu ayo mareresi yerekanwa aussi no kuma page yacu ama réseaux sociaux ya Festicab tuzohora tubishirako ku munsi kugira ngo abantu bamenye amareresi no ku televiziyo kanaka biza gucako no kwisaha kanaka. Ukurumva amateleviziyo akora gutandukanye, tuzokorana nabo bivanye n'imyanya bazoduha kugira ngo dushobore kuraba izo reresi. Hanyuma nkuko ku mwaka byama biba twama dufise theme twama dukurikiza kugira ngo dushobore gukora Festicab. Uno mwaka ni jeunesse et changement climatique. Twese nk'abantu dukurikirana information ku isi yose uko ibintu bigenda biravugwa, twese turabona yuko hariho twese dukwiye kuba responsable y'ukuntu ikirere cacu dusanzwe tubamwo kimeze, pollution, ingwara zimwe ziza, ni kugira ngo dushobore gukanguka twese tuvyura ama conscience yacu kubijanye n'ibiriko biraba kugira ngo dushobore gukingira ubuzima bwacu personnellement, dukingire ubuzima bw'abarundi bose aho baherereye, cane ko muzi yuko abafise amajwi ashika kure ari mwebwe abamenyesha makuru.